Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka. Muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Muravuga muti mbe uno munsi tuganira kuki? Uyu munsi tugira tuganire ku masaka. Murabona umurima w'amasaka ngaha, gushika hariya hose murabona uwo murima. Nuko amasaka yari afise akamaro gahambaye mu buzima bw'abarundi. Amasaka barayaca yeze bakayanikira, hanyuma bakayagiramwo umutsima bazofungura. Ikindi, umutsima barawugiramwo inzoga, bakayengamwo inzoga, hama iyo nzoga bakayinwa. Yari inzoga bita inzoga y'impeke. Amasaka rero atarera nk'uko muyabona niyo bita inyaga. Niho uzokumva rero umwese avuga ngo inyoni y'inyobegwa yona inyaga. Ari bagombye kuvuga iki? Yuko inyoni itazi ubwenge yona inyaga. Kubera iki? Kuko iyo nyoni yirindira ayo masaka akera, yo yariye ameze neza aryoshe. Kandi ibintu vyeze naho bigwira. None uwo mwibutsa bavuga ryari? Bagomba kuwubwira nk'abagabo barondera utwana tukiri duto. Kuko bavuga ati yobanza kurindira uwo mwana agakura, nayandi adakuze uba umwononye. Bavuga ati inyoni y'inyobegwa yona inyaga, ni ukurindira umuntu agakura, hari ibimenyetso babonera ko umuntu yakuze. None rero bakunzi b'imico kama y'Uburundi, iki ni ikiganiro ca mbere kijanye n'amasaka. Reka tuzobandanye mu biganiro bikurikira. Murumvise umwibutsa uvuga ngo inyoni y'inyobegwa yona inyaga. Inyaga mwabonye ico arico, mwumvise insiguro y'ukona inyaga. None rero ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, murakoze.